Ufise ingorane mu giti cy'umugongo. Iyo operation rero kandi iyo umuntu ashobora kwinkorera bambwiye ko ari umuganga umwe. Jivyo abaganga navyo niryo tegeko niko bambwiye. Naomba mnisaidie kama ndugu yenu. Naumwa sana. Naumwa. Ariko abantu bambonye bashobora kumenya ko ngwaye. Ariko ndagwaye cyane. Naumwa sana. Ndagwaye. Mwenye roho ya imani anaweza kanisaidia, mnisaidie ndugu yenu nipone. Naumwa sana. Ndagwaye. Umuntu yobagira amadidane nka beni hashise ngahanya yobabwira sishobora gutambuka ntifatikije umuntu, sishobora kwiruka, sishobora kugira iki kandi sinoja ngaho nyanitangariza ibintu bibi ko nobangwaye kandi ntagwaye. N'ibipimo byose biri nganda bifise je sinoza ngakubesha abantu kandi nibwo bwa mbere mwabonye ngize ibintu nk'ibi ndagwaye sana. Mwenye roho ya imani anisaidie icyo umuntu wese yabafise murabe munterere nka mwene wanyu cyane. Notangura kuri leta mbyeyi ababyeyi bacu kandi ndabizeye ko ibintu bishobora kubagerako. Nuko ndabasabye nk'umuntu wabo bamfashe bantabari babinkore nkuko abandi babibakoreye nkuko natwe tuzabikorera n'abandi. Yego n'inshuti n'abagenzi bose banyiteho nanje sinanzi ko nobaye uko. Amahoro nshuti bakunzi ya Biteye TV mumusaze mukurikirana Biteye muri mu Burundi cyangwa mu mahanga turamukije twifurije amahoro y'Imana yuko yokomana nawe kuri mikuru kumwe na Beni behind camera ni CK professional. Hama ndabwira yuko ndabakunda cyane kuko aho tugeze hose tubikesha mwebwe kuko ni byinshi cyane dukora ibiganiro byinshi bitandukanye byo gufasha abantu like ibiganiro byinshi by'igihugu byo guteza imbere igihugu by'ubuzima busanzwe bw'abantu by'ingo n'imibano y'abantu dukora ibiganiro byinshi bitandukanye kandi byose bitwereka yuko bibashika neza kandi mubikunda kandi aho biragira icyo bibafasha novuga muri society bivanye muri buri wese mu kibanza ciwe nico abayifuza kumenya na message abashaka yuko imushikira. Yes, uno musi naho nasanze twagendeye umuntu asanzwe afise ikibazo kandi arazi ko ni kenshi dukoresha abantu bafise ibibazo byinshi bitandukanye kandi biradushimisha cyane kuko benshi dukoresha ibiganiro murabagaruka ko vraiment murabafasha kandi biradushimisha. Uwo mutima mufise muze muwamane kuko nabo nyene mu kibazo baba bafise sibo baba bavyifuza kuko ni ibintu bishika mu buzima na numwe bidashikira. Ego uri musi rero nashimiye ko twogendera uwundi nawe asanzwe afise ikibazo amaguru yiwe asanzwe gushika kuri no munsi asa n'adakora ntamera umva ni bya bintu urumva arafise ikibazo mu maguru ntazi cyabiteye arivuza ariko aragerageza ku byo ashoboye byose ariko ntararonka nuvuga bwabuzi umva kwa gutembera neza kwa gutambuka neza nkuko abandi araza kutubwira cyabitumye araza kutubwira n'ico byavuye ko araza kutubwira n'igihe giheze agwaye eka tumuha umwanya bitondore hama turaza kumenya byinshi mu nyuma. Bite Ciao. Yazane Ndashima alhamdulillah. Babita gute? Nitwa Mfasoni Asia. Mfasoni Asia. Bosniaje? Safi papa, uko poa. Black. Vipi? Biraza fata kaya ndamusaba ko baradukurikirana ndababwire nkuko bari habivuze fako bakurikirana hama bakaraba bagafasha nyene kumwe bamubafasha batigera bacika intege ko nta muntu amenye jo hiwe. Uyu ni umuririmbyi Jadix muramuzi muri Master Music kandi abikora neza cyane. Jadix ramusaba abafana bawe gato. Merci beaucoup ndabaramukije cyane gose. Ego urabona ko no musi Jadix nta munezero afise ibihe bibindi urashobora kubaho umuswanezerwa ejo bikanka gusa dukwiye kubitahura kubera ubuzima akuduga kumanuka buri munsi rero ushobora kwama mu bihe byiza birashobora gushika kugira ubeho no mu bihe bigenda bitandukanye kugira Imana ibanze irambega ku mutima wawe hari iki nimba ari inzira zibi woba wari uri kuracamwo hari Imana ishobora kubizana kugira igukatishe ko urazi ko turabana b'Imana ibintu nk'ivyo. Ego Jadix yagerageje kutubwira ragati umvyerekeye ubuzima urumva yuko akubwira ati ibihe bibindi no musura ashobora kuba uri muzima ejo ukaba mu kindi kibanza. Yes, reka rero duha akanya novuga umugwayi atubwire ikibazo afise adusigure neza ati mbega byagenze gute, mbega asanzwe agwaye ingwara gute, mbega aramaze kuja kwivuza, mbega amaze gukoresha uburyo bungana gute, mbega bimaze kumutwara amafaranga ngana gute, mbega babaganga bamubwiye gute ko bashobora kumuvurira nga mu Burundi. Ibi byose araza kutubwira muri resume agerageza dusigurire neza uko vyatanguye naho bigeze. Sivyo none? Okay, eko murakoze. Hama je nkuko mumbona
nkeswe n'abandi twari kumwe barazi ko ngwaye je ndagwaye ariko nk'umuntu ariko arambona gucyo kubaza ko ntagwaye ariko je ndagwaye cyane nk'abantu bo twari kumwe hanze y'igihugu bari barabizi sinzi boko babibaze ko ingwara barabandanje nagenda babwiye n'ukuri ndagwaye kandi ndagwaye cyane kandi maze kwivuza ku buryo bwinshi cyane gwera hari narindi narivuza biranka Imana iramfasha ndaza ndashikino ndavuga ati kangerageze ntungandabe cyandagenda kwa muganga baranyakira barambwira ibikenewe ngira ibipimo ndaca mu radio naca mu scanner muri scanner niho twabonye ikibazo cyabona ko ngwaye cyasubira ko bongira operation murabona ndafise ingorane mu giti cy'umugongo iyo operation rero kandi umuntu ashobora kwinkorera bambwiye ko ari umuganga umwe ibyo abaganga nabyo niryo tegeko niko bambwiye naragiye muri kira uyo muganga turabonana kwa bari maze no kumbwira ko ntoronka n'umuntu amvura ngaha bambwiye ko ntegezo genda hanze ariko bambwiye ngende kuraba urya muganga araraba ingene ibipimo byo mu scanner aravuga ndabishoboye no kuvura kwibyo navuga Imana ishimwe ariko rero kumvura arabishoboye ariko ringa ingorane hari niyo buryo ubu ngaruse kuri bamwe twari kumwe hari abarabizi ngene ngwaye kungene ari narivuje mpaka rero kandi kugaruka ngaha anya uburyo ni burebure gose ntabwo noshobora jewe nkanje jewe personnel nabyo noshobora nyene kw'inshuti abagenzi onerera nyene nkuko nabandi vyama vyagenze untabare n'ukuri ndagwaye nimukangwe nuko mumbona ukungene meze ukungene mvuga ariko ndagwaye kandi ndababaye n'umuntu yokwifuza kuvuga ati basi arabeshe yobaza adresse aho mbakaza kundaba kugira yani hakikisha ukomereye ko ari ivyo ndagwaye kugwara kwanje no kugirirwa operation muri hôpital muri kira murazi bejyage ibe ni rirerire sina uwezo jamani naomba mnisaidie kama ndugu yenu naumwa sana naumwa ariko abantu bambonye bashobora kumenya ko ngwaye ariko ndagwaye cyane naumwa sana ndagwaye mwenye roho ya imani anaweza kanisaidia mnisaidie ndugu yenu nipone naumwa sana ndagwaye umuntu yobagira amadidane nka beni hashise ngaha anya yobabwira sishobora gutambuka ntifatikije umuntu sishobora kwiruka sishobora kugira iki kandi sinoja ngaho nyanitangariza ibintu bibi ko nobangwaye kandi ntagwaye n'ibipimo byose biri nganda bifise je sinoza ngakubesha abantu kandi nibwo bwa mbere mwabonye ngize ibintu nk'ibi ndagwaye sana mwenye roho ya imani ansaidie icyo umuntu wese yabafise murabe munterere nka mwene wanyu mnisaidie nipone ego pole sana je nta kintu numva novuga ariko umuntu acakene nakumenya ati mbega byatanguye gute Jadix sister wawe byatanguye gute aho muvugana numva ko atanguye kurira ngira vya bimunana no kuvuga mbega byatanguye gute yakubwiye ko vyagenze gute urabona je sister twavugana kenshi buri munsi iyo dutelefona naye akambwira numva ntameze neza muganga cyane nibaza ni bya bindi umuntu ashobora gukora akaruha labda ufate imiti ituma kuba ububabare bwohera mugabo ejo bundi niho twavyuse tuvugana acarambwira ngo rega ngo vyase ko mvyuka ikindi kintu yambwiye ati nikoze ko ku maguru parti hepfo y'amavi ndikora ko muga siniyumva urumva ndavuga no ivyo bintu nibiki okay je ndafise umuntu yari hariya ndavuga ati genda undabire binashobose umurikiranire kwa muganga hama uze kumbwira ni giki kiriko kirabandanya yari mu Barabu urumva yaragiye yaramujana kwa muganga arambwira burya sister wawe Biranse gushika aca tangwa gundumkira photo sister yicaye mu katebe kakandi agaposipose ndavuga kumva ibintu si blague ko je kenshi dutanguye kuvugana yacarira urumva yarivuje arasubira arivuza impapuro yivurije ko yarazinyeretse ndaraba ndavuga ati niho rero agishika ngaha aramaze indwi 3 ivyo bipimo nkuko yabivuze yaragiye arabikoresha ca turaraba uburyo bariko baramusaba
bivanye n'ingene yari yivuje ubwa mbere ingene umuntu ava hariya no gushika ngaha n'uburyo burebure je nibaza yuko dushize mu mafaranga marundi uburyo bwari bumaze kugenda zishika nk'imiliyoni nka 14 kandi rero urabona umuntu amaze gushika ngaha n'umuntu yaje giturumbuka novuga famille ntiyiteguye amezi turimo ibihe turimo abantu bose barabibona mesi novuga ngo famille yaradutereranye no hariho amafaranga makenya bagiye baratanga bamwe n'abataratanga baremeye uzotanga dushize mu giharo dusanga ashobora kwira nka $2000 mugabo muri rusangi amafaranga tuko turabura ubu ni 4,000 kandi Imana ishimwe akamo je nateye turarunka nimero ya limite mu groupe ya WhatsApp abantu banje bo hafi bariko baramfasha bariko barabikora neza ego ama ikindi novuga nosaba hariho uburyo tudashobora twe kuronka niyo mpamvu twavuze ati reka duhimirize kumwe bama babikorera abandi kumwe twama tubikorera abandi nawe umenye jo hiwe uwo munsi ni wewe ejo nujya biragenda gusa birabisanya niyo mpamvu umuntu wese bari karadukurikirana eka nuwogira amakenga arashobora musanga ngaha muhira akavyibonera ko gwaye hama bakagira ico bakoze ko umuntu arinze aterereza ikibi n'umuntu aja kwiba muga urinze uvuga ati ndamanisa amaboko abahageze ahantu uvuga ati kabisa je nahora ndi umuntu akomeye namenyereye uvyuka nja kurondera eske bizoca bigenda gute ko haragurishijwe ibintu byinshi ndibuka yuko harona amafaranga twagurishije inuze yaturamurungikira kugira yongereze yivuze mugabo nta resultat nimwe yigeze iboneka uya chance yabaye nuko agishika ngaba mutumye bipimo kurikira barabonye ibinagwaye ikindi no shimira Imana nuko ivyo binagwaye basanze ngaha nyene mu Burundi bo bivura ko ndumva iyo ari zazindi zo kujabuka ibihugu zari zindi dépenses tudashobora kwicuza twari duhiriwe duhishije twaronse ibitaro vyo hafi aho bashobora kumugira operation nk'uko Imana turabasavye badufashe Imana izobahemba uko sinovuga ko je nzoronka ikintu bahemba Imana yonyene ego urumva ko navuga Jadix yagerageje kubisigura neza atubwira kuri kuno byatanguye nico byavuye ko babonye agwaruko nyene kandi urumva yuko bigoye cyane irinzi ubona umuntu akomeye kazobona Biranse kandi yari yagiye gukora kandi murazi ko kenshi iyo bagiye hariya mu bihugu by'abarabu ivyo baronka bike babizana nga mu gihugu kandi barubaka amazu kandi bari bimwe bavuga bari bateziga imbere igihugu cacu kuko baragira ico bakoze kuko boguma ngaba atariko barakora ufuma baje kuyarondera hariye bakazana mu gihugu cabo c'amavuka rero je ngira ko ntumira abantu benshi mudukurikirana ndazi ko ari abantu benshi cyane bo muri Saudiya ndazi ko mufise umutima wo gufashanya ndazi ko mufise nuvuga wa mutima kakaranga mutima k'abarundi ko mudashaka yuko mwene wanyu nuvuga yigira ikibazo canke yogenda uko nyene tumubona kandi hari byinshi twari gukora kugira ngo tugire ico tumufashije akire agire amagara meza nkuko natwebwe dutambuka neza nuvuga yuko wogira uwo mutima wo gufasha je nuvuga ati ufise igihumbi ufise 200 ufise 100 ufise miliyoni 4 5 ufise ayushoboye yose uwo bafasha kuko uno musi nibo ejo ni wewe kuko ejo kazuza kawe ntakuzi nuzi ivy'Imana yaguteguriye kumbure wogize ico kozi no musi ivyo ari kuba bibi imbere yawe bikaba vyiza Imana ikabihindura bikagenda neza cyane ariko nce ngira ko mvuga ni Jadix ni benshi cyane nuvuga n'igihugu cacu camagifasha imwogira muco musavye muteye akamo nuvuga na leta mvye kuko nayo nyene n'abavyeyi barabaragaruka ko nuvuga abana b'igihugu baragico bafasha nigiki mubabwira nigiki mubasaba jiki nshobora kubabwira nuko bodufasha ngarasubira kubona mushikanje ariko aratambuka afise abana afise uruvyaro novuga niwe mutwe wa famille niwe basigaranye niwe ariko arabafasha ko urabona aho ubuzima umwe wese abageze ngaha bageze ko umuntu afata iyo akaja kwironderera urumva nk'uyu ari umuntu yaragifise abana batonya hageze ko atangura kurondera bigaca bigenda guca babana batonya ntibashobora kumuronderera ko nibarakwiza imyaka guca kurondera natwe yariye tubayeho ngaha ugasanga ni bwa buzima bwo ku munsi ubuzima tubayemo barabizi turavyuka n'ubuzingo no musingo amafaranga yo kuri inzu kugira ngo ava hehe ego famille irahari famille niyo mpamvu yavuze ati ibintu byabaye giturumbuka mugabo dukora iki basi kubwo buryo reka dutanga umwe 5 10 ayaboneka abaraye ikintu rero nshobora gusaba leta mvyeyi leta nkozi n'abantu beza cyane
badashobora kwemera umwana wabo na kare bamavuga ngo guharuka ngo nibwo Burundi bw'ejo turacari bato barashobora kugira ico badufashije nka kumwe bama babikorera abandi baba bakoze cyane kandi bakongera bakanadushikako surtout umuntu urinze ubona arinze kuvuga ati ibintu byanda bishize public buri mwe wese abibone nuko aba yakubise ibifunsi inzu ahagejeje hakaba ari hajya akavuga ati abarundi turi bamwe kandi abarundi no kuvana kera narindi n'abantu bakunda gufashanya novuga ati badufashe kugira natwe ejo cyangwa hirya ejo abazotwitora dushoboye ariho ikintu umuntu akoregwa ukavuga ati kinda gishize ku mutima naho ntazoriha umwe yakinkorera ndashobora kugikorera uwundi kubera nanje naragikorewe ego nka wewe novuga mu ijambo rimwe usabye iki abarundi muri rusange hamwe na leta isanzwe iri ku butegetsi kuri no munsi leta mvye leta nkozi niki kubabwira muri rusange niki kusaba kugira ngo ubwo buryo buboneke ego cyane cyane notangura kuri leta mvyeyi ababyeyi bacu kandi ndabizeye ko ibintu bishobora kubagerako ukuri ndabasabye nk'umuntu wabo bamfashe bantabare babinkore nkuko abandi babibakoreye nkuko natwe tuzobikorera n'abandi yego n'inshuti n'abagenzi bose banyiteho nanje sinanzi ko nobaye uko yego ariko nawe nsabiye ngo amere nkanje Imana iguma iturinda ariko tugire wa mutima yo kuvuga ati uwagize ikibazo tumufashe n'ukuri ndabasavye ndagwaye kandi ndagwaye nta bushobozi mfise bwa jenyene atanenge n'ubufasha bwabo bamfashe umurundi kazi wabo bazi wabakoze arabarundi benshi hariho ntaguciriyemwo ndibuka nkitangura gucrea groupe ya WhatsApp hari abantu benshi bansanze inbox bibaza ngo ni ibintu byo kublaga ndababwira na business umuntu ashobora gukora kubera umuntu Asia ni sister wanje Asia ni mushiki wanje mugabo umaze kuza ugacumbwira ngo ni ibintu ngo vya business ngo umuntu ngo bashaka gucrea deja mba numva ko umuntu nshobora kuba uriko urarondera je ndashobora kuba atanga uvu mfise no musi zo gukora ko kazi ndo nka miliyoni yo gufasha sister mugaje sinshobora kuryoherwa sister wanje ameze nkuko urumva kandi yaba mfise ubwo buryo jewe no gutanga bwose akavugwa muga mu gihe nshobora kuba ndo umuntu w'abantu nta muntu je tubanye nabi mvuga ati kuko nimba no musi ntishoboye ndafise abagenzi ndafise inshuti ndafise bene wacu ndafise abatama bacu ndashobora gutera ikiyumviro bakaza bakanshigikira kandi Imana ishimwe aho tugeze turashima kuko abo maze gutera kamo muri groupe ya WhatsApp turamaze kuronka amafaranga atari make mugabo igitigiri ntiturakwiza no basaba rero abo turi kumwe babandanye bagira uwo mutima cengira ko ndanababwira impamvu twashimiye gukoresha inimero imwe hari gihe ibintu nk'ibi yo bibaye usanga hari nimero 5 nimero 7 abantu imitima urazi ngene imeze twaciye duhita gukoresha inimero imwe ishobora gushikira ko ubwo buryo kugira iki bize bitworohere habonese igitigiri kingana gute direct tavyo kuri naka niyo mpamvu twakoresheje inimero imwe uyu ni mushiki wanje sinshobora kumujyajyata uko ubwo buryo buzoboneka niko tuzobukoresha kandi dutegeza kuzobatangariza ati havuye mwiki ari karavugwa bimeze guca tuzotegeza guma tubaha resita yuko ibintu bimeze ego hari abarundi benshi novuga bari mu mahanga bafise umutima wo gufasha bari muri Amerika bari muri Canada bari muri Australia novuga bari muri Europe novuga Europe yo novuga yuzimwe abarundi gusa yesije mvuze ni mbega bo hamwe bo kwifuza gufasha Jadex bo bicisha gute bo bicisha hehe bo hera he mbega nta nimero ya telefone nkuko wabivuze ati hari nimero imwe bo cako mbega ni limi cash canke neko cash canke hariyo konti mwaruguruje muri bank ku buryo bo mutera n'uworonke novuga ivyo bihumbi 2 novuga vy'amadolari canke vy'amayero twari twifuje gucrea GoFund umuntu twabihaye karabikurikirana twababwira bimaze gutungana me anatandayo ngaho je urashobora kundondera WhatsApp yanje ni 79 832 511 iyo ni WhatsApp jemba ndi online mwanya wose 79 832 511 79 832
511 mugabo iyo ni nimero ya WhatsApp hagize ikibawomenyesha ni nkuko bashobora kuvuga ati reka ducishe kwa Benishu reka ducishe kwa muga inimero ya limikashi ikirakora ico gikorwa ikiregeranya ubwo buryo ni 69 337 337 708 69 337 708 69 337 708 izina ni Nkunda Juma. Bashobora rero no kuvuga ati dushobora gucisha kwa Beni. Je uri umuntu nizeye ndazi ko ibi sijyo ya mbere zo bikoze uburyo bugushikiriye aho muzoba muba hose muri budishikije buzokora igikorwa buzoba bugenewe. Ego subwa mbere kandi sinubwa nyuma kuko biracabandanya kuko abafite ibibazo bo bamari benshi kandi bakubwira ati uriye amafaranga nkayo uriye umupfumo uriye mu buriro n'ababikora je no bavuga ni mwarariye umuriro kuko naco bizobashikanako gusa ico no babwira uba yifuza icoro nka cyose ari nimero batanze je kubwanje sino prefera ko bobicisha iwacu ahubwo no prefera ko boca kuri Jadix cyangwa boca kuri zirya nimero nyene Jadix atanze. Inimero ziwanje je nta nimero notanga gusa ari nimero z'akazi ziriko ngaho hejuru nyene za Bujahit commentaire ya miriko hejuru uzi kwandika kuri zo nimero wandikira abo ku kazi nimba wifuza Jadix baraza kuziguha nimba wifuza nuvuga za Umfashe ngasi Sia baraza kuziguha kugira ngo uvuganira mbega si una WhatsApp Ufise yego ndayifise niko nimero zo niko nimero zanje ndacakusha nzo mubarabo Okay, ariko boca kuri Jadix kumuriza za WhatsApp yaca baha nimero za Sia kugira ngo kuko ari abantu baba bashaka kwivuganira n'umugwayi Jadix sivyo no je kenshi tuba turi kumwe kuko ibintu byose nako ndakora narabihagaritse kugira iki mbanze nkurikirane uko bitegeza kugenda je ibintu byose kuva shika novuga ko nta kintu kimwe canje ndiko ndakora byose nuwo murondera umwanya munini tuba turi kumwe. Ego urumva yuko vyoroshe cyane Jadix yabari proche yiwe cyane umwanya wero wose nuvuga wawe ukeneye kuvugana n'umugwayi bo uca kuri Jadix hama mukavugana bikagenda neza cyane ahubwo je no kwifuza yuko musubira mu izo nimero hamwe n'iryo zina Jadix 69 337 708 69 337 708 Nkunda Juma. Ego basanzwe abaheno bugasi sister kuno mwanya turiko turavugana ari ngaha mu Buterere mugaje mboneka mu Gasenyi muga kenshi mvyukira ahantu ari niyo mpamvu ndiyo ndakubwira ko umwanya munini tuba turi kumwe coboneka cyose cyo kumufasha gishitse kizoba kimushikiriye. Bega Asia urambabarira wari wubatse oya urumva ko bisa nuko vyoroshe kumva kubaka ugacugira n'izindi ngorane z'ubuzima bisanzwe biragoye cyane hamareje ngira ko ntumira ko nuvuga akamo uri umurundi nuvuga ufise uwo mutima ko ndabizi neza cyane ni benshi cyane maze gukoresha ibiganiro vuba nzogenda ndakurikirana bajya bose twakoresha ibiganiro kuko bose barako barabafasha vraiment ujya mwana afise ikibazo cyo mu mutwe nawe nyene barako baramukurikirana kajya kantu barakaguze kamwe kagugwa 1,500,000 barakaguze gusa harashakenirwa n'ibindi binyi mu nyuma urumva navyo nyene barakwiye gukurikirana n'ibishobora guheranga ko umuntu abeje kwivuza habakwiye n'ibindi hari n'uwundi nyene yarasunzwe afite ikibazo cyo munda barambwiriye Cesarienne aragira ikibazo cyo munda arabora ariko mu nyuma baramugarukiye ko nabonye baramufasha n'unyene ndifuza ko mubikora nkuko nyene sinifuza ko muhagarikiranga kuko ni benshi cyane mwamutuga ati Beni muduha ibiganiro byinshi cyane bitandukanye by'umuziki by'imibereho y'abantu ariko turifuza kumenya ibibazo by'abantu bafise ibibazo by'ubuzima byo kugwara tuko turabikora turifuza yuko natwebwe namwebwe mutoducinege mugwe mufise umugiro mu mutima wo kubafasha mubasubwaruke kuko ubuzima barimwo sibo babwifuje sivyo none Jadix nuko nyene kandi bamavuga ati ngo ibintu ni magiriranire ushobora kunkorera iciza ejo nkagusubiza mu nkoko ntasubije mu nkoko we nshobora gusubiza mu nkoko mwene wanyu mukuru wawe ibintu nk'ivyo ego vraiment ni barabi bagira ico bakoze kuko ejo entre yanje nawe nta muntu ashobora kumenya ejo hiyo. Ego impapuro nizi zo kwa muganga baza kuzerekana ko murende bashimire cyane Jadix. Merci beaucoup ndabashimire cyane ahubwo jewe kubona mwaje kugira mumenye ikiriko kirabandanya ko hari abantu bashobora kubona ibintu biriko biraba kabihinda isura mugabo ndibaza mwe mwashoboye gushika ngaha impapuro muravyibonera ya novuga ati Imana ishimwe cyane hama Imana zibampera gatike niko nkunda kuvuga ndabakunda cyane mwese merci beaucoup. Ego
bagira no mutima wo kugufasha sivyo none yego kumana bazobakoze nzoba ndabashimiye bose yego imana bawe umutima tuzosubira rero nawe gutaha bye bye